inshuti ya bose yo ni inshuti yawe. Muri ico kigo ciswe inshuti ya bose bavuga ko bavura indwara zitandukanye bakoresha imiti kama yo mw'ishamba. Pastor Nshimirimana Onesiforo umukuru w'ico kigo aratubwira indwara bavura. Turavura amadiyabete, turavura hypertension, indwara z'umugongo, indwara z'ibivyimba zikunda gufata abantu benshi cyane, tukavura indwara za hepatite B na C, tukavura indwara z'amaso, turatanga n'ingaburo zifasha amaso gukora neza, tugatanga n'ingaburo z'abakenyezi bibungenze, turavura n'izindi ndwara z'imibembe, turashobora kubaha umuti twisonze ubushakashatsi twagize umuntu agatora mitende. Mbega ivyo vyo kuvuza imiti y'ikirundi vyamujemo gute? Pastor Onesiforo Nshimirimana. Umuryango wacu bahora bavura kera bakoresheje imiti y'ikirundi, hariho ba nyogokuru bacu baravura bakoresheje imiti y'ikirundi. Jewe maze guca ubwenge ngakura nkiga, maze gusoma ibitabo bitandukanye, nasanze ivyatsi canke ibifungurwa birimwo ivyunyunyu, insanganyangaburo za vitamine. Ivyo rero nivyo keshi na keshi umuntu abikenye aca gwara indwara zitandukanye. Umuntu amaze kubishira hamwe ugaca usanga birashobora gukiza indwara. Ico cyumviro rero cavuye ahanini yuko kumbure hari indwara zidakira iyo bakoresheje imiti y'ikizungu, ariko bagaza gukoresha ivyatsi canke ingaburo umuntu agakira. Bamwe mu bahavuriwe barashinga intahe bemeza ko bakize indwara zari zananiranye mu buvuzi bw'ikizungu. Umubikira Mama Ida Irariha ari muri abo bavuriwe mu kigo inshuti ya bose. Ko hanyuma rero nari migeze ku rugero rugene guhambaye, hanyuma rero barampa imiti kama nyene y'ikirundi, hanyuma narapimishije gatatu mbona bambwira ko ari vyiza, amarezita ndayafise ko narashize. Mikaheli Barendegere nawe nyene yavuriwe muri ico kigo mu gihe ibitaro vyo mu Burundi no mu Rwanda vyari vyananiwe kumuvura ubumuga bwamufatiye mu ruti rw'umugongo. Ubwo bumuga bwatuma adashobora guhagarara, amaguru akamera nk'uwafashwe n'ubukangwe. Mikaheli Barendegere aratubwira uko yavuye. Urumva mu ncamake naravuriwe Igitega, mu Kibimba niho natanguye, mu Kibimba biranka, Betaniya banyirukanira mu bitaro vyo ngaha bikuru vy'Igitega, bati genda bagusature mu nda kuko amazi ari mu nda ararenze. Ico gihe nagira umururumbo mwinshi, bagafata isima bakayishira mu mazi, hama bagaca bayikenyera ngaha mu nda, haca nicara sinashobora kuryama ku gitanda, imatera n'abahevye. Muravyumva? Naho tuzifise tuziryama kuko duhiriwe. Hari igihe utazoyiryama. Hanyuma nicaye kuri iyo ntebe bakamvuka umusegetera kugira ngo imibu ntindye, nkasinzira y'amazi aheze muri ya esime yumye, nkaza numva wa muriro atwaje nkaca nsubira kwikangura. Imana ingirira neza, bashikanye mu bitaro vy'Igitega bati ntidushobora kukubaga ngo dukuremwe ayo mazi ko ntacyo tuma tukubaga, ahubwo Bujumbura. Banjani Bujumbura baragerageza, bahinga barakorana ngo b'imitsi bibiki ngo yanga tugenda mu Rwanda ngo banza gupime ngo tumenye ivyo ari vyo. Abagenzi bafata imodokari zitambaye mukama. Imana yaranyeretse ko inkunda, haje Imana iradukunda. Urazi kuzona umuduga wo muri ministere de l'intérieur ntawe tuvuka nariyo, nta mwene data nta data wacu. Imana igahagurutsa imodoka nkiye hamwe ku mupaka atanu wihagarika, ndashika mu Rwanda. Bamaze kumpima niyumvira ko ncangira, mugabo nzanye nyinshi yungu tegeza kuja mu Buhinde. Aho sinshobora kuva hasi, ibintu vyose bamfashirizaho ndyana, ubugabo burahera. Inshuti ya bose yo ni inshuti yawe. Niho naza mbona pastor aje, urumva ngo hariho umuntu ngo avuze imiti y'ikirundi, ibinini vyarananiwe, nari mfisashe yuzuye ibinini bingana gutya, nanwa ku munsi mpinduranya nka regime. Hanyuma toyaje nzo mukuzanira muganire, acaraza aramunzanira, ntego daturazana abo bantu, mugabo jewe sindabizi arivyo. Hanyuma umukozi w'Imana aramunzanira mu gitondo kiraha, arabisobanurira ntitwarutamena ngo yango nacyo ngo ndabona kutabitahuye, ngo reka ntahe nzogaruka ejo habona ari kare. Ndidakona cyaritahi n'umukozi w'Imana aritahi, mugabo ko yari yahabonye zamana aravyutse ati rero ndaje arasiguri ukuntu noti ivyamwa bicangira n'ivyo bimeze ukuntu ingano izo bita sezame byari nk'umugani wanjye, arabindondorera ngira ngo yakuye mu gitondo gicana saa 6, ambwira ivyo bintu ko byomfasha. Numva umengani muribuka nama nagwaye imibembe, bamubwira ati cyo gutabara Elisa ati manukari wiyuhagiye iwacu n'amazi yariyo ngo umukozi muri ivyo bitobogora. Umukozi w'Imana rero abimbwiye ntumve rero reka sigare ndabaza umutima, cyansigara ndabaza umutima. Mukecuru hari ku kazi, mukecuru aganutse ku mugoroba ndamubwira nti burya rero wa mukozi w'Imana yambari
bikwiye n'amatwi yaboze. None nkora iki? Hari wewe ministre wa mbere ngaha nuko jambo rigatungana ta wundi wo kumva ingingo rero mpatira ingingo numva ati burya rero ntime atutaye gatutagateturuye si vyiza reka twemere ntuma ko mutama mumumbwirire aze tugerageze. Igisabisho abasenzi barasenze kweza aho bamaramara kweza aho bamaramara kuko aho baca bababwira ati abo basenzi ba misi yose bamaze gusenga basengera iki uwo muntu ntiyomurekaga bamusengera ngo azokira mugaba Imana hajya ku kanyuma nihigira gute ikora. Uyu mukozi w'Imana ashitse ndamutumye ko basho carakora kabisa ndibukisha koshi yazanye y'imiti itandukanye habaye n'ikintu cy'akamaro. Ni byiza ko aba bahinga bagwira bakaza barabitubwira. Hanyuma mugabo kwampa ivyo bintunwa uko anyinikira mu bwato yanzaniye ubwato bungana naho bwagakereye nkaryamamwe ndi umugabo nkakwigwa akajama kanyukura ibiguru bitacumba. Urabona aya maguru ushize ko amazi y'umuriro aho umuhungu wanje ari ngaha yangwaje ko aratugirisha agaswime agashira ko agaswima kuye muri ayo mazi yabize agaterera ku maguru agakwega zarasha ariko je atana kimwe numva. Nukuvuga ko namaze imyaka 2 n'igice narapfuye kuva ngaha kumanuka ntari umuntu ntiby'ikinuma numve uwo muntu akazorya ikinuma sinumva ikintu na kimwe. Hanyuma uwo mutama Tanzanira ubwato ubwato rero uzohora ujamwo hakufashirizamwo. Ndahakira uburisoni ashinga intaye ko yahivurije indwara y'igisukari. Narabiganiye nyene ngwaye baracatangura kumpa umuti inyuma y'indwi narasubiye kuja kwipimisha kuri hopitale ncasanga ibiharo vyatibutse cane basanga mfise imwe 10.8 haheze indwi menga zishika 3 narasubiye kuja kwipimisha nsanga ibiharuro bijaye 6 n'ibice 3 uwumvura ngaho ku kigo nshuti ya bose abandanya kumbwira umuti ko ndabubandanya. Inyuma y'indwi naragarutse haca haza 4,6 uwo ariko arampa umuti amvura cambye ati okay mugabo wicungere mu buryo bwo kuzubipidisha cyane. Ubwo rero ndacaraho nta muti ndiko ndafata. Harababona ko kuvuza imiti y'ikirundi binyuranye n'ubugombe bw'Imana kuko bavyita ubupfumu ariko Pastor Nusiforo Nshimirimana we sikabibona. Maze gusoma Bibiliya neza nkayinjiramo nasanze ibiti n'ivyatsi vyashizweho kugira ngo bifashe abantu ko turavye umwami Hezekiya agwaye kivyimba cyagomba kumwica. Yesaya Imana yamubwiye ngo nagenda bumba mu baba bisukoni hama yomeke kwico kivyimba hanyuma arakira. Tugarutse tukaraba mu ntumwa za Yesu naho harimwo umuganga yitwa Luka. Ubwo rero Luka ntabwo yavuza imiti kizungu yavuze ikirundi canke kama mu isi yose kandi na Yesu nawe yaravuje ibumba canke ivyondo abihumuza impumyi. Ikigi inshuti ya bose ikigo cemerewe gukora ku mugaragaro n'ubushikiranganje burayi vy'amagara y'abantu mu mwaka wa 2016. Muri ubwo bushikiranganje ntibakana ko imiti y'ikirundi ishobora kuvura. Inshuti ya bose yo ni inshuti yawe.